Bimwe wamenya kuri Amad Diallo Traoré ukomeje kwitwara neza mu ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire, aho amaje kwitsindira ibitego bibiri mu mikino ibiri ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire imaze gukina mu mikino y'igikombe cya Afurika gikomeje kubera muri Maroc. Amad Diallo igitego cye cya mbere muri iki gikombe cya Afurika gikomeje kubera muri Maroc igitsinze ubwo ikipe ya Cote d'Ivoire yatsindaga Mozambique igitego kimwe ku busa. Igitego cye cya kabiri yagitsinze Cameroon mu mukino banganyijemo igitego kimwe kuri kimwe. Ubusanzwe akina mu ikipe ya Manchester United yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Yavutse tariki ya 11 z'ukwezi kwa karindwi 2002 mu murwa mukuru wa Cote d'Ivoire Abidjan. Akiri umwana yahise yerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani ku mugabane w'Uburayi. Mu makipe y'abato yakiniye ni Atalanta, ari nayo kipe yazamukiyemo mbere yuko yerekeza muri Manchester United mu mwaka wa 2021. Akigera mu gihugu cy'Ubutaliyani yagezeho yitwa Amad Traoré. Nyuma yuko agize imyaka 18 yaje guhindura iryo zina Traoré arikuraho ashyiraho Diallo. Impamvu yakuyeho Traoré nuko ritari mu izina ry'umuryango, mu gihe Diallo ryari izina ry'umuryango we. Yaje kwita atangaza ko yitwa Amad Diallo Traoré atakiri yitwa ukundi. Mu mwaka wa 2019 nibwo yakinnye umukino we wa mbere muri Serie A y'Ubutaliyani mu ikipe ya Atalanta. Yabakiniye imikino 5 abatsindira igitego kimwe. 2021 yahise yerekeza muri Manchester United, ubu amaze kwikina imikino 80 yitsindiye ibitego 16 atanga assist 15 zavuyemo ibitego. Mu Bwongereza kandi yakiniye ikipe ya Sunderland ayikina imikino 42 ayitsindira ibitego 14 atanga imipira 4 yavuyemo ibitego. Muri Scotland yakiniye ikipe yitwa Glasgow Rangers ayikina imikino 13 atsinda ibitego 3. Mu Bwongereza yatwaye igikombe kimwe cya FA Cup na Manchester United mu mwaka wa 2023-2024. Muri Scotland yatwaye igikombe cya Scottish Cup yatwaranye na Glasgow Rangers mu mwaka wa 2021-2022. Nyuma yo kongera amasezerano mu ikipe ya Manchester United azamugeza itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2030, Amad ahembwa ibihumbi 120 by'amapawundi ku cyumweru, ku mwaka agahembwa miliyoni 6 n'ibihumbi 200 by'amapawundi utabariyemo umusoro ukatwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Mukomeze kubana natwe umunsi kundi. Kuri mikoro yari Mugisha Emi Calvin. Hasta la vista.